Sindamuzi. I don't know him. Sindamuzi, nakubwiye ko bwa mbere namubwiwe n'abantu kandi banyereka video kandi sindamuraba nababyiga ituma naraba icari cyo cyose. Nari nigishije ngo Yesu syo yagifise urufunguzo ngenda rufise kuko Yesu ya Petero ndagoye urufunguzo no narutanze numva ko ngunda kumita umuhungu wacu umufungwa nkurikirana akaba atari ko aremera kuyoboka bisaba ko ndamukorera kandi ndasenga bumva ndavuga mu izina rya Yesu ndamwatuye ko imwe mu ya confusion abe confused cyangenda kuri podium kuko ndazana batunganiza ibintu vy'imwemwe ndavuga ujya muntu navuze live ndamuha ingabire ya confusion mu gitondo acavyuka tuka abandi bakozi b'Imana atuka igihugu bacabona kumengo ndabwira ujya muntu namurondesa nga ari shetani ntigeza murungika n'Imana ntigeza murungika n'umuntu iberengaho kuko yari kuba yarungisora shetani nari kumumena. I tell you the truth, yari kuba yarungisora shetani direct nari kuba naje iyo dossier kuko birivuga ngo ndagoye ubasha bwo gukandagira inzokana Scorpio. Inzoka ni shetani, Scorpio ni ikintu cyose kimuserukira. Ndazi ukuntu babikora. I know the Bible. Je baba banzi baranzi. Abantu b'Imana muraho murameze neza, aho bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe, nta na rimwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Je nitwa Aloys the Sniper, ndabashimira kuba amufata umwanya wanyu mukadukurikirana kuri Senga Media TV. Nukuri ni by'agaciro kubana namwe iminsi yose n'umugisha, abirakomeye cyane, je ndabibashimira bivuye ku mutima. So guys, uno munsi rero nahezagiwe cyane, nagiriwe amahigwe, nagira ubuntu butangaje, ngiye gukorana ikiganiro n'umwe mu bakozi b'Imana bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. N'umukozi w'Imana akomeye cyane kandi cyane, iyo mvuze cyane ntugire ngo nibisanzwe, umukozi w'Imana akomeye cyane kandi cyane. Ndizira yuko muza kumva byinshi kuri we, muza gufashwa cyane kubera ko tuza gukora ikiganiro cyiza cyane. Rero mubwire abagenzi banyu mwicare mufata agatebe murabe ikiganiro kimeze neza, muraza gufashwa ndabyizeye. Abafise n'imitwaro ndazi yuko araza kubabwira uburyo mushobora kuva mu mitwaro yanyu canke ibibazo bigiye bitandukanye. Reka rero ndamufashe ndamusabe mu cubahiro ciwe aramutse abakunzi ba Senga Media TV. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Yavuze ngo umukozi w'Imana akomeye cyane, ndabitahuye kubera ko dukorera Imana ikomeye cyane. Ro Imana ikomeye cyane ibakorere ivyo ishoboye gukoresha abana bayo kubw'inkomezi zayo nyinshi cyane. Uyu mwanya n'ubu mwanya gusora ikiganiro, ubu mwanya wawe wo guhura n'ijuru biciye mu kiganiro kuko Imana igendera abantu mu buryo butandukanye. Ubu mwanya wo gukira, umwanya wo kubohoka, umwanya wo gutabagwa, umwanya wo gutahura, umwanya wo kuva ahantu uja ahandi, umwanya wo kwinjira mu rundi rugezo. Ubu mwanya wuzuye uje nk'inyishu kugira ngo Kristo Yesu abandanye yamamara. Amen. Ego prophet, akabazo kanje ka mbere ndashaka duhere mu bintu by'urukundo kubera ko nizira yuko twese tubaye kubera urukundo rw'Imana. Urashobora kutubwira, ndagukurikirana cyane pe cyane, hari ibintu ugenda wigisha bivuga ngo inkundo indwi zose zitukanisha ngira ngo ku Mana. Urashobora kutucishirizamo izo nkundo indwi ziri mu bwoko buhe, ese umuntu azitahura gute? Icyatumye dushoboye gutanga ujye muco kubijanye n'urukundo ni kubera ko urukundo rutegerezwa kuba ari cyo kintu ca mbere kitugize twebwe nk'abakristo. Bibiri ivuga mu gitabo ca mbere c'Abikorinto 13:13 hagumyeho bino bintu bitatu: ukwizera, ukwizigira n'urukundo. Ngo ariko ngo ikiruta vyose n'urukundo. Ugerageje kuraba ico bita ivyizigiro nivyo bituma umuntu abandanya yihangana arindira. Uravyo bita ukwizera nivyo vyaturemeye ubuzima bwose turimo. Uye rero ni ikintu kivugwa ko kiruta ivyizigiro kikaruta n'ukwizera. Ico kintu nico kubera amaso cyane. Abakristo rero nibamenye uko nyuma yo kwizera hariho energy ituma ibindi vyose bigenda neza, niyo twita urukundo. Muri ico cete ca Paulo mu Bikorinto 13 havuga ngo naho notanga ivyanje vyose ngo nafise urukundo ngo meze nk'icuma gisamirana. Bisigura ngo urukundo niruhagaze mu gicapo abantu barubonamo, kuko ari umuntu yibaza ngo ni naho umuntu ikintu kanaka namukunze, ari abatanga badakunda, ari abatanga kugira ngo baprofite. Kubera rero ari ikintu gikomeye cyane, byabaye ngombwa yuko twimba imizi yacu dukora ubushakashatsi bukwiye kugira ngo ico kintu kizanwe nk'umuco, kuko ubwo rukundo nyene gutegerezwa kutubera ubutabazi. Ariko ari abantu benshi cyane
bakomeretse kubera urukundo, ariyo n'abapfuye batari bakwiye gupfa kubera urukundo, ariyo n'abahenzwe bavyita urukundo. Niyo rero twace tuvuga twebwe nk'ishengero, reka buri kwezi kwa 12 tumare iminsi 7 tuko turasenga ngo Imana itwongerereze urukundo. Rero urukundo nigo twako turigisha. Twavuze rero inkundo 7, nibaza ko bisaba yuko mvuga gusa mu ncamake. Uvyumvise ni jambo urukundo, ariko si mu Kirundi gusa ruvugwa, mu Cyongereza ni love, mu Giswahili ni upendo. Bisigura ngo ari amajambo rero ashoboye kwagura cyane ivyo bintu. Ivyo nasiguye si ibintu kanaka naremye, naho mfise umuco no suka mu byo nsigura, ariko ari amajambo yarasanzwe ariho, amajambo nka eros avuga urukundo ariko rutari urukundo, n'urukundo rw'umuntu yakunze kuryamana n'uwundi, rwegeranye n'urundi rukundo rwitwa hagati ya philia na mania, kugira ngo shobe kubitanga mu muco mwiza nguko bimeze. Imana iba umugisha cyane. Umbaje ikibazo gikomeye, nizera ko umuntu aza kumva bino bintu. Iyi ni intango y'ubuzima bushasha. Urukundo rwitwa eros, ni urukundo gusa ruhagaze kuri sex. Nagerageje ro kwerekana ama example ivyo muzi, Tamari na Amnon, mengo yaramukunze kandi Biblia iremeza ko amukunda, ariko bayejeje kuryamana caramuheba. Ubwo si urukundo, ubwo rwitwa uruhendo cange urukundo rufise ico wagazeko. Ubwo sigo rukundo Imana itugombako. Urukundo rugamije kudutumbereza ku Mana, ariko kandi rugamije no gutuma dukundana, kuko nushoboye gukunda Imana utabona, udakunda mwene data wundi. Ubwo rukundo ni energy, ni Imana ubwayo yari ikeneye kugira ngo iducungure. Imana ikomeye uko ikomeye, byarananiye yuko icungura abantu, ariko birivuga ngo kubera urukundo, bisigura ngo inkomezi z'urukundo zatumye n'Imana ironka inkomezi zo gucungura abantu. Bisigura ngo inkomezi z'urukundo shobe gutuma tubaho dukora. Ari urundi rukundo rwitwa philia. Philia ni urukundo rw'ubucuti. Hari umuntu rero gukundana mu bucuti si bibi, ariko bisaba yuko bitaba ariyo base, kuko kuba inshuti ni kubera ko ari ico mu mariraniye. Iyo rero baye gusa ubwo igihe muzoshwana nabi. Ari urukundo rwitwa ludus, ni playful love, nugo gukinishana. Urukundo umukobwa yabaza ngo yakunzwe na kanaka, imyaka 8 ya fiançailles, aronso wakunze vy'ukuri agaca mutwara, kuko we yariko aramukinisha. Ari urukundo rwitwa pragma, ni urukundo rwo kwiyanganirana. Uru urukundo rero ingo nyinshi usanga zigezemo ngo twohebana, ariko kubera abana dupfe kubana, nabasangiye business. Ngo ni urukundo ariko ni inyungu. Ubwo si urukundo Imana itugombako, ubwo ni urukundo rw'inyungu kanaka. Ari urukundo rwita philautia, ni urukundo rwo kwikunda. Umuntu umengo atari we Imana niyo korana n'abandi. Urukundo urugize si bibi kwiyatura ko neza, ariko usamayera uguta mu mutego, ugasanga no mu gusenga umuntu yikunze nigeza kundi Imana. Imana mpezagira, ndakeneye kubona impinduka. Ariko uravye urukundo yagaragaje uyu Ana yarafise urukundo ku Mana. Mana amezagira umwana kuko yarayisenga. Mana amezagira umwana nigeze imwishura kuko yarafise philautia, yarakeneye urukundo rumwegukira, kugeza avuga ngo niwe mu mwana nzomuguha. Ubwo nyene bihindutse rero inyungu za babiri, kuko nibwo rukundo. Arico bita mania, n'urukundo rutuma basara. Umuntu agasara kibaza ngo ni urukundo, baraja mu bitaro, ariko binumvugana ko ari urukundo, ariko ni urukundo rwabuze mu bwenge. Kuko urasara ukiyahura ku gakanaka, acarongora uwundi kumuswikiriyo cawe. So urukundo nyago ni urukundo rwa agape, nigo rukundo rw'Imana, nigo rukundo Biblia twigisha, nigo rukundo Imana yakunze abari mw'isi. Ibaze yankunze ndumusani, niyo nyanka uyu munsi. Kubimenya urakunda, ariko kandi kubimenya birakuzigama. Kuko ari umuntu uyu munsi yoba yatsitaye ku kantu gato, agacitangura kwibaza ngo Imana yamwanse. Oya, Imana nihindagurika, ikunda rimwe. Kandi kivuga ngo si nanka umunyavyaha nanka icaha, bisubiye ngo irakunda umunyavyaha. Ni umunyavyaha gusa menya ngo mu mwanya ndiko ndahebana n'ibivyaha, Imana iracankunda. Imana ni yatangiye kunkunda umunsi nabaye umukozi w'Imana, yarankunze nkivuka. Ubwo rukundo rero rutuma nanje nkunda Imana, apana kubera ivyo yankoreye. Mu kutamenya rero tubona eglise idashoboye gukura, cyangwa abakristo badakura, kuko babwira Imana ko bayikunda, Imana ikamenya ko ico bavuze si urukundo n'uruhendo. N'urukundo rwandashonje urakene. Ubwo si urukundo, iyo ni kalikiri. Ariko urukundo nigihe unyugwa nayo, nigihe unatosheka na Mungu. N'urukundo kubw'icubahiro cayo, Mana ushigwe hejuru. N'urukundo naronse sinaronse, Imana ikwiye kwitwa Imana. Bankomeye amashi, nibankomeye amashi,
Imana ikwiye kwitwa Imana. Rero abantu bakunda Imana cyane iyo bimeze neza bagaca bayiva ko bimeze nabi. Ubwo si urukundo, iyo ni karikire, iyo ni mitwe. Nico gituma rero ubona Imana itiyerekana ku bantu benshi. Ari umuntu yoduga ku musozi, Imana ndakeneye ubushobozi muri bitangaza. Uyu muntu nigeze akunda Imana, yakunze publicité. Abantu rero nibazi aho bakwamiye kubijanye n'urukundo. Ariko iyo batahuye bacamenya ngo urukundo ni n'umubano, urukundo n'ubuzima, urukundo ni ikintu mpabwa ariko kandi negerezwa gutanga. Ndakeneye urukundo rw'Imana, reka nanje ndayiha urukundo kukira rukeneye. Muri Migani 8 gutya 17 ngo nkunda bankunda bandondera ubudahumeka bazombona. Isanzwe ikunda nayo nyene bayikunda, siko ngo iranka abayanka. Bisigura ngo abayibeshe bashobora kubabesha. Niko imeze rero. Wari umuco kugira ngo abakobwa bareke kugwa mitego, abasore kugwa ku mitego. Ari n'abakristo baza ngo ndakunda pasteur wanje, ugasanga si urukundo, wakunze ibitangaza akoreshwa. Ivyo rero nibyo tuma dutera imbere. Bisaba ko mukundira uwo muntu nawe nyica gukundira, kuko umukundiye ibitangaza ejo bitakigwiriye ntushobora kuba ngaho. Ikindi umukundiye ibitangaza ni usanga ari abakozi bana vyashikiye bakagwa. Igwizo zikakisanzara kandi bamubwira ko bamukunda. Urukundo nyabaki niba mutamuteruye ari mu ngorane. So kenshi bibaza ko ari urukundo kandi kumbe yari Ruhende. Mukozi w'Imana, Prophet of Jesus Joshua, hariho abantu no munsi bari mu bibazo bigiye bitandukanye ariko bakaba batazi ibintu bibazo bivamo gute. Nk'umukozi w'Imana navuze ko ndagukurikirana cyane, ndashaka utubwire ni gute umuntu yoronka inyishu canke yova mu bibazo ariko yihoreye yimereye neza atarinze guhangayika cyane. Ikintu ca mbere nizera ko umuntu yizera yomenya insiguro yo kwizera. Kuko utizera biragoye ukuntu no muganiriza muri uyu mwanya, no muhanura gusa yizera. Ariko rero uwizera, rega kwizera no kwiteguye, kuko umuntu atumutwe arahangayika kubera ko yabonye ko bitagishoboka. Ni gute bibaza ko bitagishoboka kandi ufise wizeye ashoboye byose? Kuri jewe ico no hanura umuntu akijijwe nuko yagira ubumenyi buhagije kuri uwo Yesu. Bisigura iki? Yesu ntakwima, Yesu aragutegura. Ari ibintu Imana itompa uyu munsi, suko itazoba impejo. Ari ibintu Imana yari kuba yarampaye nkitangura sinari kuba ndi ngaha. Bisigura ngo Imana irankunda. Ariyo ikintu ntaraho umwana wanje afise imyaka 5-6, kuko ndamuha imodoka yigendesha no ndamugiriye nabi. Bisigura ngo ndarindiriye imyaka. Ari ibintu Imana irindira ko dukura. Iyo rero umuntu amaze gutangura gushira umutima ku bibazo biragoye ko abivamo. Ariko iyo umuntu ashize umutima ku Mana biroroshe cyane ko abivamo. Ndabereka akarorero mu gitabo cy'ivyahishuro Yohana 5, turabona ufise igitabo bishashara bikimata y'igitabo, abona Yohana abona umumarayika w'ingomeza avuga ngo ninde yo kugurura. Yohana aciye arira kuko yagumiza umutima ku bibazo. Iyo bishashara bivugwa mu gice ca 6 n'inzara, intambara n'ibindi. Yashize umutima ku bibazo. Ariko umwe mu batama caramubwira ngo rabi intambwe y'umuryango wa Yuda. Sinumva ko no nk'ikindi cyo tumuntu akira kiretse kuraba intambwe y'umuryango wa Yuda. Kubera iki? Umuravye Yesu bamwita umwagazi, ariko intambwe y'umuryango wa Yuda ni umwagazi ku Mana, ariko ni intambwe mu kutugwanira. Bisigura ngo Yesu umuraba bivanye n'ihishurirwa gicuri kuracamo. Nimbugwaye raba mu mishishagu yiwe twarakiriyeyo, shira amaso kuri iyo mishishagu. Muganga akubwiye ko bidashoboka, imishishagu ivuga iki? Ukenye, Bibiri ivuga mu gitabo ca Bikorinto ngo yabaye umukene kugira ngo gukena kuye kudutungisha. Rabo yakenye kubwawe. Urarushe, rabo yarushe kugira ngo utabagwe. Uraremerewe n'ivyaha, rabo yagupfiriye. Ujya mutama rero yabwiye Yohana rabi intambwe y'umuryango wa Yuda, kuko afere yari afere y'inyishu z'ibwami. Byari inzara, intambara, yategeza kuraba umwami arengeye ubwo bwami. Ariyo bavuze Yesu nk'intare bako ravuga umwami. Rero nawe we muri situation yawe ushobora kudakeneye kumubona nk'umwami, ukeneye kumubona nk'umukiza, ukeneye kumubona nk'umumishishagu yo wakize, ukeneye kumubona nk'uwatawe kugira ngo wemegwe, ukeneye kumubona nk'uwambaye igitsibo c'amawa kugira ngo wambare igitsibo c'icubahiro, ukwiye kumubona nk'uwicaye mu kibanza cawe ku musaraba nturindire gupfira ivyo yapfiriye. Na amaso rero atumuraba Yesu kuri angle cange kuri coin cange mu kibanza kimatanye n'ivyo uri kuracamo, kuko gucika intege no kwihebura nukuraba ahatariho nukutariko. Ubu nyene umuntu atsitaye
kwitomate z'umuntu kwibarabara zigugwa 30,000 adafise n'igihumbi mu mufuko aca tumutwe ariko nimba hafi yaho yazimeneye hariho uwo bavukana afise miliyoni 10 acavuga arindira gato grand frère murihe bisigura ngo guhangayika guhangayika nukwiyebura ko kutamenya ko ari inyishu. Yesu ni inyishu yawe. Murakoze cyane ku nyishu nziza itomoye muduhaye. Umukozi w'Imana mwiyo misi heze hari akantu mwari ko muravuga mu rushengero muvuga ku bintu byo gukora muri Superbat, muravuga ijya modoka, muravuga akantu ka ndagahende, ni jambo rya trendinze cyane gushikana no munsi rikivugwa cyane, ariko abantu bamwe abari impande zibiri bavuga ngo rijya shira hamwe Superbat rirakwiye gufata Prophet of Jesus Joshua rikamuhereza agashimwe kubera ko yaratumye rijya higanwa rigira ingufu cyane bitewe n'akajambo yavuze ngo ndagahende. Je nshaka kumenya ikibazo cyane fise, uvuga bijya bintu wari uzi ko bizogenda kurya nyene vyagenze canke wabivuze ufise yindi nteguro wari witeze ko bizogenda gute kuri we? Maze kucicura ko kenshi ariko reka nongere kandi rakitangiye ku muco kuko umuco utangwa kenshi. Ni ikintu cabaye mu buryo twese twatangaye. Icyambere harabayeho competition, tuvuga ko kenshi kuko abayikoze barafise ico bagomba gushikako. Siyo narindi sinarinda birimwo n'ivyo narinzi, ariko ndi umuntu akurikiranwa cyane kandi ndi umuntu boro hamwe n'Imana ikwingira igicapo cijwi ryayo muri kino gihugu no kwisi ku buryo abantu bumva ko bokumva ico navuze. Saka jambo gakomeye kari kuvuga undi muntu ni kari gukomera. Ni inkomezi batigeze bamera ko Imana yamaye zagiye habona kubera kujya ijambo nyene ryo vuga undi bogibagira ubwo nyene. Ico naco Imana ishigwe hejuru ko ba bimenya, ariko simbaye kugira ngo nerekane ko ndi ukomeye, mbaye kugira ngo Yesu akomeye amenyekane muri jewe. Hama nibuka ko nabanye n'abaririmbyi bamwe barimba gospel, ndabwira muri competition irimo abo mwisi namwe bwa gospel, ndabwira twebwe dufise valere zacu birazwi. Ndabwira ubu ari indirimbo z'isi abakristo baza kuraba kubera mwebwe kuko baza kuraba muri ko murakompetana nabo. Ndabwira okay ivyo vyabaye nimwatsindwa nico kibazo nababajije mwitegeye kuzovuga iki? Nimwatsindwa kuko je mfise role, je ndafise devoir nk'umukozi w'Imana. Nimwatsindwa mwitegeye kuzovuga iki? Nico kibazo nababajije. Ndabwira nimwatsindwa muzovuga. Twemeye kuja muri competition kugira ngo nabaje batarakizwa bamenye Yesu wacu ko je objectif no gutwara Yesu kuri bose. Munyuma rero maze kuvuga ivyo nibereye mu nzu iko nditegura mu gitondo ndumva Superbat no. Okay, iyi competition ko ndayumvise ndiko nditegura kujya kwishengera. Tasenga ndavuga okay, ca ndabona umuntu afise gitari. Ivyo nzobisubiramo buri munsi kuko akazoza kazobemeza ko ivyo navuze bikwiye kurabwa neza. So bijye ngorane mfise ku vyabaye, navuze ko ico bacari cyo cyose gifise impamvu kandi byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ivyiza. Kandi je sinogwanira Imana, sinogwanira Imana. Imana ni Imana, irafise icubahiro cayo n'iteka ryayo kandi sinayifasha, ariko je ndayivuga ndakora rero ico nategerezwa gukora. Ngiye mu ishengero ndavuga aka kantu ndagahende, sinigeze mvuga ngo Imana iravuze ngo igahende. Jewe ndagahende, ijambo riri clear, ndagahende. Muri prophetic nabwiye abantu yuko mu Burundi hatanguye kuza abamissionnaire bakurikira nico bita ministeri y'ubwungere, niyo yemewe. Ivyo buvugishwa ni vyari bizwi ku buryo bavugishwa bakomakomeye nka uwo bita Pastor David yari umuvugishwa. Je nagiye kugira amatohoza ndazi ukuntu yakora, bambwira ukuntu yavugishwa, bambwira ukuntu yari yibereyeho, yari umuvugishwa. Ariko ico gihe ni vyari bizwi ku buryo bitanavugwa. Urumva ko iyo saison yarenganye. Acakurikira saison ya kabiri y'abarundi bari mu Burundi bavuga hariho abavugishwa b'ibinyoma. Iyo saison yamatanye nuko benshi batari bwakure, batari bwatahura, ugasanga bamatanye n'ibintu vy'ivyaha, handi bakamatana n'ibintu matanye n'ivy'amafaranga. Navyo nyine namabwira abantu ngo umuvugishwa w'ikinyoma si umuvugishwa yasambanye. Umuvugishwa wasambanye ni umuvugishwa atarabohoka. Umuvugishwa w'ikinyoma ni umuvugishwa atemera ko Yesu ari Imana. Namubwira abantu yuko umuvugishwa w'ikinyoma si wagusavye amafaranga. Umuvugishwa gusaba amafaranga n'umuvugishwa yari crise hamani wayamuhaye yagusavye. Umuvugishwa w'ikinyoma si umuvugishwa wavuze ibintu ntibibe. Kwe n'umuvugishwa peut-être atari bwatahure canke murindire muzobibona canke mutohoze muramenya ukuri. Umuvugishwa w'ikinyoma n'umuvugishwa atemera ko Yesu ari Imana. Rero umuvugishwa w'ikinyoma ni utemera Yesu. Abantu bose bavuga ngo Yesu si Imana nibo bavugishwa ibinyoma. So umuntu wese yemera ko Yesu ari umwami
kuri twebwe ntitwamwita umuvugisha w'ikinyoma. Ndabwira kubera ko abantu iyo ya kabiri abantu niyo bari bazi cyane Imana izana twebwe uko bimeze kose nitukiri mu bitwa b'ibinyoma kuko ibintu byinshi barazi ko vyemeza ko twarungitswe n'Imana benshi kandi abazi ivyo barimo nikimenyamenya turongera ishengero rigiramo abantu ibihumbi bakamara imyaka 8 10 badasiba baje mu kinyoma twokora ibikorane bikazamo ibihumbi by'abantu bava ku isi yose baje kureba ibinyoma nuko uri ku ruhande atomenya aho abandi bariko baratabarirwa. Ubwo rero tugeze ahantu aho buvugishwa bwemewe Imana ishigwe hejuru ariko rero hariyo dimension ya kane yitwa prophetique. Kuba prophetique kivugishwa si kuba umuvugishwa, kuba kivugishwa Paulo avuga ngo nimwavuga muvuge nk'abavugishijwe apana nk'abavugishwa. Ni dimension rero y'umuntu gutangura kwatura ivyo ashaka. Ivyo navyo ndabikoreramo kandi nivyo nkorera mu murego. Ivyo vuga ngo murakiriye uburyo siku Imana yambwiye ngo barakiriye uburyo. Imana ni nini? Bijya ni gendi prophetique nkoresheje autorité y'umuntu azi yuko ijambo ry'umuntu w'Imana rishoboye kugira inkomezi. Ico cyari kintu nategerezwa ku introduce muri kino gihugu mbere ndiko ndakora igitabo citwa igitabo cha prophetic people, abantu ihanga gikivugishwa. Muri ico gihe rero nakoresheje iyo time nk'umuntu ndagahende nari gushima ngavuga Imana irambye ngo zotwara uyu igihe cyose ndi kugicanira ibintu byose biri calcule burya Imana nambwira abantu ngo Imana ntifise ubwenge oya Imana ntiyo bwenge kuko icyo ufise ogitakaza. Imana ikintu cyose igikora kiri mu rutonde. Imana niyo bwenge. Muri ubwo bwenge rero bw'Imana ndavuga ndagahende hama nibaza ko bari guha uwategerezwa kugahabwa cyangwa uwo navuze ivyo ari kuba birebire vyavuzwe cyane kubera ko ari abantu bari banyotewe imyaka 10 kuraba ko bobona ahantu prophet yagize fopa. Malheureusement rero baca bagwa no ku kintu kitari fopa kuko muri kazozo cange mu gihe gikwiye bazomenya ko ukura rukuri hama bazomenya ko ubona abona atabona ikigumbagumba abona ivy'Imana izi kandi ivy'Imana itukura rukuri. Sinicaye ngamvuze ngo uwatwaye ntiyaragakwiriye. No sindi ngakubwivyo. Uwatwaye atware nigute noza kunigana nabitwa ko batwaye ibintu nanje shoboye gutanga bibiri clear. Bisubira ngo uwatwaye akaba ari umurundi bikamufasha abeho kuri jewe uwo fashwa ariko ndinga kuko nzi neza yuko competition igira amanorme. Amanorme yabo rero ivyari vyavuzwe navyo no kunjiramo kuko business ikirakogwa na beneyo kandi turifuza yuko societe bandanye itera imbere. Ariko mvuze ivyo mvuze nk'uvuze ivyazi kandi uwundi barabona ko nzi ivyo ndiko ndavuga. Ukuri ndakuzi kandi ukuri genda ku Imana niyo nitukuri. Umugihe rero navuze kajya kantu bica biba kuriya birumvikana ko navyutse mu gitondo numva inkuru bo sinanaraba bijya bi oya kuwa gatandatu nari ku musozo w'amasengesho umunsi nabivuze bace bavuga demi finale sinari twari bya demi finale ndabona bambwiye ngo yo demi finale yabaye ngo wa mbere yabaye bera wa kabiri yabaye Yannick sinzi vyari na manya nafise hama kuwa gatandatu nibereye ku musozo w'amasengesho baza ko bagize finale yabo kuwa gatandatu nibereye ku musozo w'amasengesho ni vyaciye no mu mutwe kiretse ko ari duparti nashoboye kuvuga muri no periode tuzovuga mu mwanya ukwiye kuko ni vyiza kubikira abantu bivuga mwanya ukwiye hama ndihara ku musozo w'amasengesho nikanguye msenga hama ndagenda gukora live kuko ndakora live mbona commentaire nizisa nivyo ndiko ndigisha gira abantu haleluya ngo wagahayende ibi ni tugana cyane twenga ndavuga Jesus ya cinema ni yindi and then chandiyambarira bako musozi ngenda kwigisha mu Kinindo makoraniro mu gitondo sanzo ngoranira mu Kinindo canza kubandaniza mu gitondo kandi ya deuxième partie mu Kinama iyo nkuru yabaye inkuru hama ndavuga okay kagire niruhukire ibarambira ngo ya nkuru yabaye inkuru nani kiniko kiravugwa kuri jewe ndavuga okay ndatahuye yuko amaso menshi andaba abankunda n'abatankunda barandaba cya kabiri kumbi ico mvuze gifisa agaciro kanini reka rero mbandanye mba maso muvye mvuga kugira ngo ejo abo mfasha badavuga amen abandanye bafashwa kuko nimba bavuze kuraka batavuze ku vya Trump barabibonye batavuze ku vya Tanzania navuze muri 2024 bikaba muri 2025 batavuze ku vya Congo navuze muri 2022 batavuze bisigura ngo ibibubaka ni babivuze reka rero mbe maso no kubindi kuko ndiko ndubaka abantu ntazi bo kuri je vyanyerese responsabilité fise mu gihugu no mu mahanga nari sanzwe ndayiza ariko
naramenye ko yagutse. Hama nk'umuntu urafise ubwenge ndicara ndavuga ninareka bino bintu biraza kuzana confusion basanzwe basenga, kuko nibagera hano bagira constant bavuge ngo niwe muvugisho w'ikinyoma, abantu botakaza umuryango munini Imana yuguruye, kuko ibi abantu bako baratabagwa, abagore bariko barakira birazwi. Ndavuga kugira ngo abantu nibatakare, reka jewe nkore interview. Ico gihe nararondewe n'abantu benshi, nta kinyamakuru kitandonde, ndavuga na interview ngomba gukora, ariko mu nyuma ndavuga reka dukore. Niyo nakiriye abo muri Akeza, Imana bahezage, canishura. Nagomba nishura iki? Nagomba kwanza ngabanye iyo pressure, kuko umuntu w'ubwenge aramenya iki kintu tukigire kinini cyage tukimanura. Candagenda ndavuga none navuze ndagahende ari icyaha, sije navuze bicaba nk'ibigomba kumanuka gato. Marabibonye uwo munsi nyuma y'ikiganiro, urwo nigo byora abandi, okay, nangorane kazimana tanzi inyishu. Cya kabiri nagomba nerekana icyo gicapo meje kuvuga cya 4e dimension prophetique, ndiko introduce muri atmosphere, abantu bamenye ku bihanga gikivugishwa mbere n'igitabo ngomba sohore citwa ihanga gikivugishwa, izogaragaza icyo ndiko ndigisha muri iyo periode. Hama ndatanga umuco mwinshi nyuma y'ikiganiro, ndabwira ba journalist, musanzwe muzi ko nzi byari byo, musanzwe muzi ko nzi ukuri, and you know. So jewe icyo mvuze nakivuze kubera ibi cyandi cecekera. Mbonye umengo birajyamye gato, ndavuga no bijyamye bitarahise icyo ngomba gukora. Ndakora ikindi kiganiro na Starboy, kukigira iki nerekane ko nashavuye, nagikorenganye kugira ngo ijya nkuri subire, kuko ari abantu baba bagomba kuboneka ko wapanitse, kuko mu vyigwa nigisha nemeza ko ukwanka akeneye kubona ubabaye, ariko ubugaragaje umunezero wawe ubumwimye arme. Ndavuga reka nkure nk'ushavuye gato kugira ngo babonye yataye umutwe bajya na icyo ndiko ndakora, kugira ngo nduhuke muri 1 week mu ndwi imwe. Niyo natanze zino nyishu ndiko ndatanga ubu, ndazi ivyari ivyo, ndazi ivyo nari ndimo. Hama kuri jewe ndavuga reko ko kabaye kanini, reka nanje ndakabyazemo ikintu gikomeye. Niyo naciye mvuga ngo award n'amananga, sanzwe ndi umuntu atanga award, maze gutanga award zitatu. Narahaye Eden Banga, narahaye Yannick Ultamoto, naratanze Emilio ku baririmbyi barenga indwi n'amagroupe mu mwaka uheze. Ndavuga okay, reka rero ko akaganda gahende gafatanye na competition, reka ntume ko nanje kamodoka nkaka mu mwaka uza ivyuzuye award mbaze ndagahende. So ncanda bikorera ko biko bigenda neza, riri Imana ishigwe hejuru. Bisigaye ngo ndagahende izovugogeza ku mwaka ukurikira, ariko abatari bazi imvugo yanje nibo batatahuye. Sino muri eglise ndashoboye no kuvuga akazinda gahende niko mvuga. Abantu benshi rero baca bibaza ngo ubu ushobora kuba wari warabiteguye imbere kubera ko ufise amawadi wamutanga. Bamwe bavuga ngo ashobora kuba yari yateguye kuzotanga iyo award mu mwaka uza, aca profita mwino award ya Superbat kugira ngo ndagahende, kugira iryahiganwa uri kurategura wewe izoba ari higanwa ifise inkovu nyinshi. Ubu rero uduhaye umuco ukwiye, dushaka kumenya rero kaya kamodoka waragatumije ko kayashitse nga kariko karaza, kari mu nzira, uraswa ari 45 jours. Bijya bintu byerutse kuba vuba, rero 45 jours nizirarenga, kariko karaza. Award yitwa ivyuzuye ifise objective. Ivyuzuye award n'uburyo bwanje ntanga ndabutangira iki? Je ndakeneye ko muri kazoza aba bana bariko barakura bazokure bavuga ngo nanje ngeneye kuzotwara ivyuzuye award, mejeje kugumiza abana muri gospel akazoza. Ndakeneye abaririmbyi ba gospel, indirimbo nziza bakora nibazugarane mu mazu, ni twebwe bo kuzumviriza natwe duhezagirwe, bazisore bazizane. Bozizana gute batazi uko ari ikintu kibarindiriye? Kuri jewe ndiko ndakorera ishengero, award ntanga ni ishengero, kugira ngo abaririmba gospel bagwire, abaririmba nibazigumize mu nzu, bumve ko ariyo umunsi bazo bari wadi bazoshimirwa, abariko barakura bazoze mu kuririmba n'abari mu mwisi. Mu gihe kanaka batangure kwifuza kuririmba gospel, kuko ari gihe tuzotanga binini kuruta ivyisi tanga. Turaca ko turagenda, there be a time azobigiye umuntu atwara ivyuzuye aca injira mu nzu shasha. Time will come, igihe kizoza aho umuntu azotwara ivyuzuye award aca habwa inzu. Niyo turiko turaja, wibuke ni ibintu vy'Imana, kandi Imana ntikenye, kandi izobana ducira inzira kubera iyo shaka niyo nyota tumaze kwereka Imana. Kuri twebwe nico alors muri umwanya kariko karaza, kandi sinifuza ko kaba kamwe. Namubwira abantu mu nsengere kuko nifuza ko kaba kanini, ndakene ko biba binini. Iyo akambere kitwa ndagahende kubera kari kibazo deja nabajije abajournaliste nibo bazomproposa ugahe uzotogwa na benshi, ugahe uyu uwo bazohitamo
nzomuha aka kabiri ni nakaronka mu Imana mu buryo ndabukeneye nagomba abantu baririmbe live abazwi n'abatazwi hama abantu bumviriza ubikwiriye bavuge ngo gahe kanaka abantu batore ndifuza rero ko nogirirwa ubuntu nkaronka uburyo kuko ama competition yose namaze gukora na nimwe nigeze nemera company nimwe ngo ishigikiremo n'umwaka weze barambwiye tugomba tuzana uburyo dutanga ama publicité yacu ndabwira sinshobora kuba ndi kuri podium ndiko mvuga Yesu ngo nsange ndiko ndamenyekanisha na business zanjye nivyo nkundira kuri valere zanje I am a man of business ndakora business ndazi ico biti cinjiye ko dakwiye kukireka ariko ndafise limite zanje ndiko ndavuga Yesu kuri podium the set ni yiwe azoisponsoriza wenyene cyo gituma ubu rero iyo concert ya Ndagahende itazomatana kandi n'igikorane igikorane kizoba kwaco hama aba participant abazoba bageze muri finale bazoba mu gikorane bibaye ngombwa baririmbe muri ico gikorane hama weekend le 12 cyangwa le 11 tuce dukora rero concert aho tuza gutanga trophée aho tuzokomera rero aba sponsor bazanye ivyabo kugira ngo bikunde yuko dutanga ubushimwe bunini kuko amaboko ya benshi yokorosha etetre nabo bandi ba Superbeat na Bat nabandi bazoza n'uburyo bwabo Okay, Prophet, nciye shaka kwibaza kuri no competition nko murategura. Ndashaka kumenya muzoba mwemerewe kwakira abande abaririmbyi bagute. Bese bo barabo mu ishengero wanyu canke buri muririmbyi wese yumva ko ashoboye kuririmba gospel aratumye. Yereko yo mu ishengero nari kwikorera mu ishengero batanabimenye. Abaririmbyi bose baratumiwe. Mbere tuko turiyumvira yuko twotanga no ku muririmbyi wo muri East Africa. Tuko turasenga Imana iduha uburyo tugomba ko kiba kinini ni evenement national n'ikintu kiza n'abantu bava hanze bakaza n'ikintu gituma igihugu cyose abantu ivyuzuye ni big deal ivyuzuye n'ikintu kinini kigaragaza Yesu ko Yesu yogira impact mu gihugu no mu karere rero abaririmbyi bose bazaba batumiwe ni gute bazokwiyandikisha tuzobabwira barungike ka video ka in minute abagomba kuba bakira competition ya live ariko abasanzwe baririmba baramaze kwiyandikisha hari umuntu avuga ngo kubera iki wakwandika abantu mutavuganye nabo igananje numvirije indirimbo zabo tutavuganye nabo iyo tugomba gushima rero dushima indirimbo zose zihari kubijanye n'abamaze gusohora indirimbo abantu bazohitamo tuzomuvuga yanse tuzowundi nangora ariko sinibaza yuko hariho bohitamwo asanzwe aririmba indirimbo z'Imana ngo yana kubera ko abantu baririmba indirimbo z'Imana baba bashize mu bumwe kandi namwe mu gihe muba musanzwe mukorera Imana nibaza yuko muba musanzwe musenyera ku mugozi umwe kandi ikindi basanzwe bazi ko ndabakunda kandi basanzwe bazi ko umuntu w'umuco je umuntu w'umuco n'Imana irabizi n'abantu barabizi bijya competition uronka trophée nanje ndamumenyera kuri podium ndazana jury iri équilibré acha ndayizera yego Prophet kuri kajya kantu nyerekana Ndagahende hari umuntu novuga ngo sindigira mbona ariko arakuvuga neza kuva je ntangwe kukumenya ngira ngo bari nko muri 2020 gutyo sinigeze ndamubona ariko arakuvuga neza yitwa Chimamanda Moses yaje avuga ngo ibyo nababwiye kuva kera nivyo ntiyavuze ko agahaye aruvera kure kigatwaye kiriko wewe zijya ntege nke canke ibintu aguma agerageza byo kuguca intege ntivyigera bituma uhungabana muri wewe ukumva umenga ugize ugwanko muri wewe sanzwe nkundana cyane I just love people sanzwe nkundana cyane kandi Imana iragaheza agirwa kuko urukundo niyo Mana nibishibe no kumca intege cyambere nicyo cyakabiri urazi ko amakuru y'uwo muntu ndayamenya abayambajije kunyene sindaba ibintu bi perturba amatwi ufite umubwishwa akozwe no kumva ijwi ry'Imana no kutemera gukorompra ubwongo bwiwe ivyo bituma ntumviriza je burya kuva nkizwa sindara sinema kuva nkizwa ufite sindabi ibintu by'ibihushane soma Bible iyo bishitse nkaraba information za BBC cyangwa handi bon BBC sinyiraba kuva umunsi yavuze nabiti bijoshwa iyo bishitse aravuze kuri BBC yavuze nabiti bijoshwa ndakivugire ngaho ivuze nabiti bijoshwa ndavuga these people abantu bazoria murabizi byabaye ku mukuru wa BBC we know so singira ariko bishitse nkaraba nabo amakuru ya Israel ndiko soma Bible muri video kuko ndiko ndakompara ivyo Bible ivuga kuri Gog na Magog ariyo Risi Gog n'umwami ndiko ndaraba ahibiye bigeze nico gituma ndaba amakuru donc ibintu byose mbamo n'umuco wa Bible uwo muntu rero nuko nyene namanda mumva ko yamvuze nibuka ko maze kwishura kenshi deja sindamwishura sino kwishurana nawe ndemeza ko umuntu ndaba
amasaha 6 agacaronka ka video ka 1 minute akakita defo sikugira ngo yubatswe ku masaha arenga 6 n'umwana wanje cange n'umuntu ankunda atarakura gusa kuko yahagaze ku kantu k'ikinyoma kamwe sino nigisha amasaha arenga 30 biraje kundi more than 30 hours. Prophet, hari ibintu nibaza ko wogize kubyishurako ariko kuri Senga Media TV n'urugero byishurako hari abantu benshi baba bakurikira Senga Media TV bavuga ngo gender ni ibintu byo kuri Senga Media TV ibindi byo mwisi sindabishaka. Bamwe baguma bibaza ngo ese kuba Chibamanda Moses yamavuga kuri Joshua nta kahise bo bafitaniye nta nano namwe bo bigeze bahurira nta nubwo bo barigeze bagendana bafise ibibazo kuri ico kintu ese sindamuzi. I don't know him. Sindamuzi nakubwiye ko bwa mbere namubwiwe n'abantu kandi banyereka video kandi sindamuraba nababyiga ituma ntaraba icari cyo cyose bo amatwi yanje ho ndayakunda namabwira abantu mushengero amatwi yanyu si yarara si ibintu byose mushiramo so kuri je amatwi yanje ndayakunda sino kumviriza ivyo bintu nawe nzi bari bivugiye ngaho ariko abantu benshi rero nyakuvuga urabibaza ati bashobora kuba bari ibintu bapfuye kera utarakizwa cyangwa mu bamari muzinanye kera numvise biciye kuri Petit Frere ko nawe nyene yigeze kwifuza ko umuririmbyi arananiwe uje nari umuririmbyi nige na muririmbyi sigeze mbonana nawe nivyo Edaer sinibaza ko mfise amakuru menshi y'uwo muntu nuko nyene nyuma ngasi sinibuka ko nza no kuyumvira kuri uwo muntu nibu ikinda kivuge ko narakivuze ku mugaragara ubwa mbere jewe nabyiwe uwo muntu n'umukozi w'Imana muri ville bwa kabiri toko turanywa icyayi hano bucya mu rohero umupastor anzanira video nguyu umuntu arakuvugora muzi ambwira nawe nzi turabiyo video yari video ivuga ngo nari nigishije ngo Yesu syo agifise urufunguzo ngenda rufise kuko Yesu ya Petero ndagoye urufunguzo no narutanze numva ko rufise Petero cyo ndavuga jewe nka Petero Sabaoth Church ko Petero yubakiye kwishengero nanje Imana yubakiye ko Sabaoth Church work ministry n'umuryango w'ababotse yaramaye urufunguzo ndavuga uko nukuri ari ingorane haciye iminsi mbona urabona kuri rezo social gendo munayizi abantu bashira amafoto bisigura ngo ari abantu babakizwa uzosanga ku mafoto y'abari misaraba ari abantu bari muri Catholique usanga bashize ku ifoto ya Maria umunsi afise kwizera kwiwe hama dusanzwe tuzi ko abo muri Catholique ni gake cyane uzosanga bariko baravuga nabi ku binyamakuru narakuriyeyo nari umukorezi ndazi imico iyo mico yo kutuma umuntu atotukana facilement ndazi ko bitabaho so uwo munsi rero mbona iyo tendance y'abo bantu bariko barantuka abantu ko batavuga nabi barumviriza ibibuka bakabubaka ibitubaka bakakureka qu'est-ce qui se passe batambira ujya muntu yakuvuze ariko araguteranya yerekana yuko wewe ni nuku na Catholique bavuga bino rero bitangiye kuba mu inzigo niyo munsi nashavuye bavuga bino bitangiye kuba mu inzigo kuko population nayo itume ko nayo nyene kugira ngo imenye Kristo ndiko ndavuga bitangiye kujya gutya biro mu inzigo haciye iminsi baza kumbwira ngo ari indi video bari kwarereka igihugu ko itikito mufata Joshua ndavuga ego umuntu abandanije gutya avuga jewe nyene bazokibaza ko ari ukuri ntawenzi nari mu modoka no mu protocole wanje to Celestin nambwira uyu muhungu ngunda kumita umuhungu wanje uyu muhungu ankurikirana akaba atari ko aremera kuyoboka bisaba ko ndamukorera kandi ndasenga bumva ndavuga mu izina rya Yesu ndamwatuye ko imwe mu ya confusion abe confused cyangenda kuri podium kuko ndazana batunganiza ibintu vy'imwemwe ndavuga ujya muntu navuze live ndamuhaye ingabire ya confusion mu gitondo acavyuka tuka abandi bakozi b'Imana atuka igihugu bacabona kumengo bacatahura yuko mengo peut-être vyaracanganye muri ico gihe jewe mbaye sekirize kuko nabikoze kugira ngo nabandanyagira credibility hama nico namabwira abantu nabwiye abantu yari kuba wakuzimu sine ko ndi kumvuga ngana kuba nako cyongerezwa gukora jewe umusataniste amagurukiye ndazonda murangiriza ku mavi I know what to do ndabwira jya muntu namurondeye sanga ari shetani ntigeza murungika n'Imana igeze murungika n'umuntu yiberengaho kuko yari kuba yarungisora shetani nari kumumena I tell you the truth yari kuba yarungisora shetani direct nari kuba nako naje dossier kuko birivuga ngo ndagoye ubasha bwo gukandagira inzokana Scorpio inzoka ni shetani Scorpio ni kintu cyose kimuserukira ndazi ukuntu babikora I know the Bible je baba banzi baranzi ico gihe rero ndabwira rero hariyo difference y'umuntu yarungitswe na shetani n'umuntu akoreshwa na shetani uje nigeza n'ubwo na shetani kuko yari kwarungitswe na shetani nakubwiye ko nakuba nakoze icyo nakoze ariko umuntu gukoresha yo gukoreshwa mu kutamenya
uwo rero nibo narungiswe ko kugira ngo abasengere kugeza bazoho ya n'abari mu sengero. Ego prophet dufite umukozi w'Imana mugenzi wawe akomeye mu gihugu cy'u Burundi yitwa Christ Ndikumana, ariko tuba tubona nyene uramushigikira ukamupostinga, nimba ntibeshe namaze kubona wamupostinze, ariko abantu benshi bavuga ngo kwereke tutigira tumubona Prophet of Jesus Joshua agenda muri biriya biteramo bya Christ Ndikumana. Igiteramo yakoze kuri ETS nico ntagiyemo, ahandi nawe urumva ko ni ingendo. Yego. Igikuru nuko nshimira Imana kubw'ubuzima bw'umukozi w'Imana. Lazimi ibi ndabivuze nk'umukristo, nk'umuntu ajeje kuzana n'umuco. Naravyigishije ko kwa kangani baza kopetete bazoduza video. Ndavuga ari ikintu bita ubuntu. Ubuntu ni ikintu kirengeye n'ubufise. Iciza no kwibonye ubuntu ku muntu, ushimira Imana kubw'ubwo buntu. Uko Imana itanga ubuntu kuri uyu igatanga n'ubundi kuri uyu. Hari ubuntu rero yamaye, hari ubuntu yamuhaye. Je ndyoherererwa ubuntu buri kuri we, ubuntu buri kubatama, abakozi b'Imana ngaha, ubuntu buri kubakiri bato, ubuntu buri no kubariko barakura. Jewe ndi umufana w'ubuntu, ndi umufana wa Grace. Rero burya buntu buriko buraboneka muri urya rugezo. Nimba nezerererwa ubuntu. Iki kinokora kirese kunezererwa ubuntu. Ibindi navyo igikorane aracakora vyinshi, ninde yovuga ngo ntarambona kandi ataraheza gukora ibikorane. Nimba gikora vyinshi bazombona mu bikorane hagaye bibaye ngombwa. Batize n'ingabire Imana. Okay, prophet, ndashaka kukubaza ku bijyanye n'ubuzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo ni ryari umukristo akwiye kubona yuko ahagaze neza muri mpwemu yera canke ahagaze neza mu uko Imana ishaka? Nigihe akuze. Kuba umwana si ugutaba umuntu, ariko kuba umwana ni ukudakora ivyo abantu bakuze bokora. Umwana avuga papa ariko azovuga papa. Eske yaretse kuba umuntu n'umukristo ariko azogera kuba umukristo abushitse akuze. Gukura rero ni etape ya buri munsi. Ni vyiza rero umuntu akura gute, umuntu akura afungura, bafungura ijambo ry'Imana, babeho mu mayishurirwa mu rugezo nyago. Nakorese example mu ntango naho nase kwisigura. Yohana yararize kuko hagati ya Yohana n'ujya Mutama, Yohana yabonetse umwana. Uje Mutama yavuze rabi intare y'umuryango wa Yuda. Ugukura k'umukristo nigihe dossier yose atakira abasenge araba Yesu. Umukristo akuze nigihe yakoze ku kazi agenda kwakira umushahara avuga ngo Yesu ari kuze ndawuronka. N'umuntu ashira amaso kuri Yesu ku bintu byose. Donc ni urugezo rwo gukura mu guhanga amaso Yesu nk'intare y'umuryango wa Yuda canke nk'intama canke nk'umukiza mu madimension atandukanye nko nabivuze mu ntama. Ko gukura niko umuntu uvuga ngo arageze aba y'umukristo bushitse, wawundi uvuga uyu ntiyo bivamo. Kuko ari abantu basenga ubu ubona neza yuko agize divorce yoca bivamo, agize crise yo bivamo, ari urugeze umuntu ugerako ukaba washitse. Prophet, ndakunda kubaza canke ndakunda kubariza abakunzi bacu kubera ko Senga Media TV n'abantu baba basenga nyene, n'abantu muri make baba bashaka kumenya ese isi imwe mu canke ubuzima bwacu bwa misi yose umukozi w'Imana iki ibintu nk'ivyo nyene bibubaka. Ndashaka kumenya ese iyo umuntu bavuga ngo ibyiwe byaranyazwe, ibyiwe byaranyazwe, ni gute umuntu ashobora kumenya yuko ibyiwe byanyazwe? Kubijyanye n'umisi imwe. Bon, je nemeza ko umuntu wese ari crise bikora ko ivyiwe vyanyazwe. Twese tugo turanigana turekipera ivyacu. Turi mu isi rero tuzi neza ko Imana yahaye Adam na Eva Eden. Hama umushitsi wa mbere bakiriye ni Shetani. Kandi ico yaje gukora ko kugira ngo bave muri ico kibanza. Umuntu wese ategereza kumenya ko ari ivyo yanyazwe. Je nivyo nemeza. Ahubwo umuntu wese akore kugira ngo arekipere. Nimba warusenga utagise waranyazwe. Namambwira abantu nimba udafise hari hano babiziriye kuko ikintu cyose Imana ivuze cyarabaye. Bibiri ivuga ositodi ositofe iyivuze vyabaye. None kuvoya kwigiriye rega vyarabaye kuba utabifise bifise aho biri. Alo ico gukora ni igiki ukora kugira ngo ugarure ivyawe. Ico ukora kugira ngo ugarure ivyawe ni kugira ico bitagutahura. Ama mu masengesho harimo gusaba no gusaba Imana. Bibiri tubwira mu gitabo cha Mariko 11 ngo nibagira icyo usaba wizere ko wagihawe uzokibona. Donc icyo savye cyose nagihawe. Kuba narakibona bisiga ngo gifisaho cacerewe. Nimba rero nagisavye nagihawe kiratevye ko ndakibona. Camva muri etape yo gusaba kuko narahawe. Cyaningira muri etape yitwa combat spiritual. Cyanangura kugwana no kunigana kugira ngo ndagikure mu maboko y'umwanzi. Si je nyene Imana irungitse Gabriel aze kubona na Daniel
ageze mu kirere arazibigwa. Imana ntiyasubiye kurungika kandi uza kuvugana na Daniel, yarungitse Mikael agwana kugira ngo Gabriel ashike. Inyuma y'isengesho ryo gusaba ukabona ivyo hawe bitaragushikako, kubita abadayimoni bakuzibira cyo wakira niko tubaye. Okay. Mukozi w'Imana, nakubajije byinshi kandi yabitwishuye neza, ndanagushimira cyane kuba waduhaye umuco ku bibazo byacu byose twari dufise. Akabazo kanje gasa n'akanyuma, hari abantu benshi twumva ngo ikintu cyitwa ingabire. Ese hoba hariho ingabire umuntu yoba afise ariko iyo ngabire ikabitava ku Mana? Tuvuze ingabire mbere ko twinjira muri Bible, aricyo bita ingabire ndemanwa. Ari umwana umubona ukabona ko ukuguru kwiye kuza umupira w'amaguru kandi atigeze yiga norme y'umupira w'amaguru. Bisubira ngo mu ngabire ari ingabire ndemanwa, ariko ziva ku Mana. Ingabire nziza ziva ku Mana, niko bibivuga. Niko demo avuga nta muntu yokoresha ibikiretse Imana iri kumwe nawe. Ingabire nziza ziva ku Mana. Izo rero zitwa ingabire ndemanwa, Shitani arazitera agaca atuma umuntu areka kumenya Imana kugira ngo nizatangura gukora ko Shitani naca afise. Abagomba ko uyu muntu atangiye gukoresha ingabire yaremanywe nazo zitirirwa Shitani kugira ngo abone ko ari cyo atanga kandi naca afise. Hama icyo ni cyambere. Cya kabiri ni ingabire za Mpwemu Yera twebwe abakristo tuzi, gukiza indwara, ibitangaza, kuvugishwa, gusigura indimi, kuvuga mu ndimi, ingabire yo kwizera, ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya, no kurobanura indimi. Ingabire 9 zivugwa mu gitabo ca mbere cy'Abikorinto 12, right? Ariko mu Baroma kandi 12 bavuga ingabire yo kuyobora, gufasha, uwahawe gufasha, kugira ngo ari n'abantu afite ingabire yo gufasha abandi. 9 nizo zavuzwe, ariko hariho n'izindi 3 zingahe ziri hajya, kugira ngo izo nazo niza Mpwemu Yera. Izo ngabire nizishe kugira ngo ishengero rikoregwe. Kenshi abantu barabivanga. Hari abanyengabire bagomba kwigira abanyemihamagaro. Imihamagaro iri mu mabango ivugwa mu gitabo cy'Abanyefeso 4:11. Wazutse bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi abavugishwa, abandi abavuga butumwa, abandi rungere, abandi abigisha. Ayo n'amabango. Yo mu kutamenya niyo abanyengabire bibaza ko ufise ingabire y'ubuvugishwa, bibaza ko yaho ibango gikivugishwa. Ibyo navyo bituma ubikoreramo ukoreye hanze urababara. Bituma abantu kutamenya, abantu barakeneye gusa kwiga. Ama rero ari ibindi rero twovuga ibikorwa bibi, gasanga umuntu afite inyota yo gusambanya ngo kumengo n'ingabire yahawe. Iyo ni ikuzimu cyo gukora no kuyimukuramo. Muri ico gihe singabire, muri ico gihe ni daimon yopera muri uwo muntu. Bavyita addiction, bavyita ikindi ciyongereye ku muntu. Ahe umuntu nawe yo kwifuza guheba gusambana bimugora. Ari n'umuntu agira jeune ya 3 jours ngo abiheba akarangiza yabikoze. Ni imwe mu daimon. Byo ni bikorwa twe twahawe gukora mu buryo bwo twirukana abadaimoni kubw'ubuntu bw'Imana, ariko Imana yaduhaye kugira ubumenyi muri affaire. Imyaka irenga 8, 10, 11 turakora deliverance, benshi babohoka, tubona baye bukwisambanya, baye bubusambanyi, ingo zigaruka mu rutonde, abatavyara bavyara, kuko ni singabire ya Shetani. Ni imwe mu mbi kuzimu mu muntu ikugwa ko hama abantu bakabaho, kandi nazo turemerewe kuzisohora mu izina rya Yesu. Mukozi w'Imana, iyo muri ko murasengera abantu, hariho akantu muramukoresha ngo cakira, ukamuhereza bavuga ati cakira. Umuntu umwe yitwa Chevale niyo yavuze ngo je umunsi nagiye gusengerayo, akambwira ngo cakira imodoka, ati dusoza dusanga hicaye imijya modoka yiwe, cyangwa abwira ati cakira inzu, ati dutashe azonsanga nagiye muhiriyo na cakira inzu yiwe. Mukozi w'Imana, iyo uri kuravuga ngo bacakire, nizira yuko bivuze bivuye kuri Mpwemu Yera canke bivuye mu kuri. Abano bantu rero baba bona umenga ntibikenewe yuko babwira abantu ngo bacakire, n'ubuhe butumwa bahereza? Cyambere ndabivuga gake, ariko tubivuga kuko ari abantu bakagize exaggeration, bagahitamo guhagarara ku byo badatahura. Mpanure ukabura icyo uvuga, uvuga ndahangwa. Imana irateye ubwoba. Ukabura ivyo wivangamo, genda wivange mu Itanganyika. Imana irateye ubwoba. Ube maso ku byo uri kuravuga. Iyo rero tugarutse ndabivuga gakisi, sinibuka umunsi nabivuze, ariko ndabivuga. Simvuze ko nabivuga n'ubuzo bivuga. Iyo bavuze receive ni Cyongereza, arica kubwira umuntu receive yo miracle. So kuba gusa cabaye mu gaterme peut-être kitwa cakira.
abantu bareke kwivanga mu bintu sino ndi ngaha ndavuze Imana igiye kuguha imodoka urandavye gaca ndakubwira icakire nakoze cyaha no ari kosa mu kirundi ngaho receive it, it's not a problem. So iyo rero uriko uravuga ivyo uri imbere y'abantu ukeneye yuko imitima yabo yugurukira ivyo uriko uravuga muri uwo mwanya wumva kume ngo bavyura mu vyakire kuko uriko urabona ivyo batabona uriko urabona Imana igomba ikura abantu mu nzara kuko yarahadukuye uriko urabona Imana igomba ikura abantu mu mubabaro kuko yarahadukuye uriko urabona Imana igomba ikura abantu mu vyaha barazi ko twarabasambanye yarahadukuye uriko urabona ko Imana igomba ikura abantu mu maboko ya shetani urabibona kuko ufise amaso yo kubona. Imana niyo kugirira confiance guhagarara imbere y'abantu barenga ibihumbi bayo atarabawe itakugiriye confiance. Imana niyo kureka wahagarare hajya nka wewe bajya abantu bayoboka Yesu afise afere yose n'inkomezi zose zo kugira bajya abantu abikwegereko acaguma nyereka ivyo anyereka acaguma nyumvise ivyo anyumvisha igenda bibonye batabibonye gira iki ndabavyura vyuka ari biko biraba mu vyakire so chakira is not a problem. Usanda hano y'abantu bareke kwivanga mu birengeye imitwe yabo ivyo misi imwe mu nabayiri mu birabagora rero utabizi ivyo rero nibaza ko bitahurika rero uvuze ngo umuntu yoca yinjira mu modoka biravana mba protokoliza kumureka akayinjiramo bakamubona contact ni vyiza ko aca itahana. Prophet ndagushimire cyane. Imana ibamugisha nanjye ndabashimiye. Abantu bose badukurikiranye numva nifuza yuko wogira akajambo babwira ko ushobora kubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose canke mu mitima yabirushe n'abatameze neza. Icya mbere nababwiye ko nari mwisi nkasuguje tisheke Obama nari umunyavyaha navyizigiro nari mfise uyu munsi ndiko ndavuga Kristo n'ubwenge bwa Kristo nanje nkatanga biremeza ko Kristo Yesu ari muzima hanze y'Imana n'umuruho nari ndushe nari mbabaye nari ndemerewe navyizo nari mfise ariko ubuntu bw'Imana bungendeye igihe namwakiriye nkamwizera amateka yanje yarahindutse nimba utaramwakira akanakajyo ko kuvuga ngo data mbabarira ivyo nagendeye mu bibi Yesu ndakwakiriye muhemu yera ngwino mu buzima bwanje unyobore uzigame umpe kubaho ubugombe bwawe. Icya mbere nico nuko abantu bogira iki bo kwakira Yesu akababera umwami n'umukiza barije kumwakira intsinzi irindi. Abakabiri ni mwebwe mwamwakiriye mu mwizera mucika intege ndabatuye ko kurangiza neza umwaka ariko kandi kubagwaye iri nitangazo litahindurwa murakize pimira ngaho upime ko abantu bakira kuko nimi na rimwe ni vyiza gupima navuze ngo murakize kandi nahejeje shira umugwayi wimushireko uri kuraraba uvuge ngo reka ndaberera shira umugwayi urabe bikurikira no muzomenya ko bino bintu tutabimetriza. Imana irakeneye abantu Imana ikeneye ko bamenya ko ikomeye none umwami akomeye azokumenyekanisha gute kiretse gukora ibikomeye. Rega iyi niyo mentalite tudasangiye jewe ndazi ko Imana ikeneye ko abantu bamenya kwikomeye izobereka kwikomeye mu kubakomora canke mu kubakiza irabakijije kugira ngo menyekane ko ikomeye. Ndasenze ngo abacitse intege mugarurirwe intege ariko muri vyose sinoreka kubibutsa Yesu Kristo agiye kuza vuba. Reka nsigure ko agiye kuza vuba. Mwibuke Lot na Abraham mwibuke ko Sodomo na Gomora umuriro waje Lot amaze gusohoka igituma tuzosimbira mu ijuru ni kugira ngo isi turigwe tudahari. Isi rero tugezemo isi ifise bombe nucléaire Europe ni vyinshi bifise France Bwongereza Amerika ifise muri Amerika Israel murabizi ko nabo batavyemera ku mugaragaro barayifise Iran iriko iragerageza kugira bombe nucléaire Chine irayifise bavyita les puissances nucléaires. Abo bantu birazwi ko baturikije ivyo bafise ubunyene akaga ko bakabaye ariko kubera ko babizi baca bagira iki baciye bimba ibinogo aho bazokwinyegeza. Yesu rero umwami wo mu ijuru ni ari kutwimbira ibinogo cyo gituma twebwe yaduteguriye mu ijuru. Rero igiyo ntambara izo bigomba gushika azoca tunyegeza twebwe mu ijuru baturitsanye mu binogo binyegeze amece tugarukana no muri mu myaka 7 aze kuganza Jerusalem umwakire ariko wa mwakiriye witega imodoka winindira imodoka witega Yesu. Yesu abe priorite. Akabazo kanje naka kugira ngo umenye ukuntu uzovyifatamo benshi bavuga ngo ninapfa ejo uzojahe inyishura yifise ucuvuga ngo no kwihana mu ijoro je namambwira abantu wibaze ngo wari gupfa wari kuba wapfuye ejo aheze ubu wari kuburi he
kuko kuvuga ngo ni napfuye ejo wiyatuye ko nabi yatuye ku rupfu ariko uvuze ngo iyo nari kuba napfuye ejo ugaragaje uko ushimye Imana kuko kuba uri muzima na experience wari ubirimo ariko uca bikwibutsa wari kuba uri hehe ni wowe wifise inyishu nimba ubona ko wari kuba uri mu muriro hinduka ubunyene kugira ngo ibikurikira ube mu busabane na Yesu uhezagiwe. Murakoze cyane murakoze cyane nawe bakunzi basenga Media TV ndongeye kandi kubashimira kuba mwabanye natwe nizira ko mwafashijwe cyane nizira yuko abagwaye mwakize nizira yuko mwafashijwe cyane n'ijambo ry'umukozi w'Imana mu kubandanye rero mubana natwe umunsi ku wundi nimwabidusaba kandi tuzongera tumusabe n'ikindi gihe kugira ngo yongere agaruka agire byinshi ababarira niyo mpamvu ndabashimiye bivuye ku mutima kwa mwadukurikiranye Imana ibane namwe ibahezagire ibarinde ingorane zigiye zitandukanye ndabashimiye bivuye ku mutima naho butaha.